Yes, ini marengo Top TV cha mbere mbere gira subscribe kuri YouTube yacu kugira ngo uko ikiganiro kigiye kuca ikintu cyose kigiye ko ucuronka notification. Of course ni Sisi da Silva twagereye mu ibarabara turi mu Kamenge iganiro ni vyifashe gute turatembera twaraba ubuzima bw'abenegego mbega bwifashe gute ubu harabaye izimba ry'ibiciro mbega kuri abakora ubuzi buto buto nko gushona ibirato ariko kandi abusanga dandaza ivyamwa canke mu isoko ubuzima novuga yuko kira wa muntu usanga arondera utuntu utwarose ku munsi ashishima Imana baca bakoresha na murongo muri bibiri ati mana uduhe ivyo kurya bidukwiye uyu muso. Of course nkuko twababwiye tuko turatemberera bamwe mu basanzwe bakora ubuzi novuga ko bukibayabaye ariko bibeshejeho bakabeshaho n'imiryango yabo no musirumwe n'umumama asanzwe adandaza ibintu vy'amashuka urashobora kuzuka mushorera ni ngamwe isoko ryo mu Kamenge ndabona harumwe n'udutambara two ku meza rero kandi harimo n'uduhuzo muvyeyi turamukura mu kije. Yego nego nanje ndabara mu kije. Witwa nde? Ndayishimiye Odeta. Ndayishimiye Odeta uvuka mu ntara ya Muramvya commune ni Bukeye province Muramvya. Waje Bujumbura ryari? 2006. 2006 niwe waza ngahe Bujumbura? Ndi inkumi. Uri inkumi? Urubatse? Narapfakaye mugabo ndashima uko mbayeho kose abana ndabareze uko nyene imfuvyi se yansigenda zitunze ndashima uko nyene. Ufise abana bangana? Mfise abana umwe nahereye ko niga ndi umunyeshure ntabwo tubana afise imyaka 17 abandi nabo bafise imyaka 12 uwundi 10 uwundi afise 6 uwundi nawe ni 3 uwundi nawe ni umwe n'igice wo mfise urya bateruye yonka bose hamwe ni 5. Aka kazi wagatanguye ryari? Aka kazi ndakamazemwo imyaka 2 ndakakora ubwa mbere nadandaza ivyamwa nca ndabiheba hama ncanja mwibi rero mugabo ibi navyo naho turiko turabidandaza ntituko turonkamera kubera bwa mbere turangura kwa nawo twarangura ku bifuko ariko ibikwera turangura tudetera mu Kinindo turonka make muga turashima uko biri kose uko nyene kudandaza ivyamwa no kudandaza aya mashuka n'ibitambara nihe arakarusho keza? Akarusho njemo nakari kasumba byose je nashima novuga ati noshinga n'intahe nk'ivyamwa no bishingira intahe ko hari ikintu vyampaye n'ubu noguma ndabira kumvuga ati iki kintu nagikuye mu vyamwa ariko ibindaro nka karasi yongera mugabo nta kintu cyakazoza kabana ndigira ndagikuramo ariko ivyamwe nabikwema agaparasera kari mu Nyabunyege naho narakubaka gusa nabuze byangombwa byo gukubaka kurande mupfakazi. Agaparasera wakaguze muri bisanzwe ukora mu byo vyamwa ariko ibi ntaco ndabikuramo. Tugukeze agaparasera niko kantu ka mbere kaba gakenewe cyane ariko no munsi uratunze abana biciye muri kano kazi nyene usanzwe ukora umuryango urabaye? Murabaye hari abaca bagija munzu bagira ingone bagapfaka gacaje mu mara ariko je ndashima narigumye abana ndabahangayikira mpaka n'ubu nguma niruka kubera abana. Barabaye naho ndarinza boronka dukeye mugabo ntibarira bararyama nkabona abana basa n'abandi. Usanzwe ubaheho? Baha muri songa kugindwi hajya kwizero ya kanga impande y'ibombo kwizera igira 3 ahanyene mu Kamenge. Nize ngorane muhura nazo muri kano kazi ko kudandaza? Ngorane intambamye nkuba abantu barakekeje batubuza kudandaza ngango ni mwibarabara dutetse ngo ngaho kw'impande y'ikaburimbo nyene impande yo kwavina bakatwirukana tugace tubona ngana tudandaza ugace usanga udatasha umuntu atacyarose kubyo tutafise umwidegemvye tutagira ibibanza urumviye niyo ntambamye twebwe dufise abantu bacuruza ntidufise hadutereka tubungo ngo turonka umwidegemvyo niyo ntambamye dufise nayo ibindi byose nta muntu yogira ikibazo cyo gufungura yatabiyo ntambamye. Ico musaba leta ni nk'iki? Cyo twasaba leta nuko yoraba nyene nk'abantu bato cyane cyane mbere nka twebwe cyane nka twebwe abapfakaze turi bantu nikora tutadufise ikidufasha bakaturondera nk'utubanza turinye twabato tukatuma turi make mugabo tukaronka twitegembe ata muntu azara twirukana tukatuma tumugura mu bandi mugabo dufise hano tubyukira tukongera tukirirwa tutaza baratwirukana nico kintu nipfuza jewe leta yodufashamwe nka twebwe cyane n'abandi bose bameze nka jewe kandi batameze nka jewe mugabo leta ikaramwana yodukurikirana nka twebwe cyane abantu barize impfuvyi abareze impfuvyi narumva birarenze usanga ari ibintu by'ibibazo birenze gusumba abandi bose.
nakuyanganisha. Abana bose ubu ureze bariga bari kwishuri. harimo umwe yahevye bivanye n'ibibazo nagenda acamwo, umwe yarahevye yahebeye mu ya gatanu aca arahagarika ari ngaho ntaco akora, mugabo vyatumwe nuko naciye ninjira mu bitaro ba mama baciye bamumpa ngo ntabo bashaka ngo arabagora, nca ndamumanukana bica byanka n'ukuntu ndamwigisha kubera naciye ninjira ibitaro nca mbona birete iwe nayisize ruguru sindi buronke ingana ndayizana nca ndamureka ukubura ntiyiga higa umwana umwe wenyene, abandi bose oya higa babiri abandi batatu ntibiga. Mbega kubera iki batiga uburyo bwo kuma kwishuri, amahera y'ishuri, ama uniforme n'amakaye canke navyo nyene birimo kuko jewe kuva mfakara nta muntu yigeze amfasha jewe, aho abandi bapfakazi bafashwa bakavuga ati reka dufashe izo mpfuvyi tuzidukaye, jewe nta muntu yigeze amfasha. Je ntibigeze banantangaza bavuga ati naka yapfakaye bafashe imfuvyi kuko imfuvyi bazihamakaye cyangwa bakazihana uniforme yaje byose jiragomye nkurikirana abana bimwe mbona biratinze birandamira ntakoro bishobora n'umwe nsanga nabihevye. Mbwa nk'ubu boronka umuntu abafasha barasubira gushira kwishuri neza cyane, barashaka gusubira. Naje nashaka kazoza kuko umwana yizagira kazoza keza kandi bigatuma n'umuryango ubaho neza, ariko kubera ata buryo niho nca mpombe. bahebeye mu wakangana umwe yahebeye mu ya gatanu, ubundi nawe wona navye niga ndi umunyeshuri yahebeye mu ya kane n'ubu ntasubira gusubira kwishuri. ubu barakoze aho ubavugishije urumva ko bosubira kwishuri barose nk'umuntu ashobora kubarihira. Nk'uyu umwe we yasura kwishuri we turi kumwe, uwundi nawe yibera muri Kongo, nta nubwo we turi kumwe w'umukobwa nahereyeko, mugo nk'uwo ari ino wewe nashaka ko mu kwicenda yaba mfise uburyo ko subiye kwishuri. Ni nk'ibintu ubona bikozwe kano kazi kanyu ko cakagenda neza bikozwe cyane cyane cyambere na mbere agatahe turabikora mu mugura abana nk'ibindandaza kwera mutaye muto urabona ko ari bikeyi. Iyo rero abakiriya babanze ko ibintu ari bikeya n'abakiriya ntibaza ngo bagure cyane kubera babona umenga n'utuntu tudafashe cyane cyane umutahe ndose umutahe kandi je namunyamigisha ndose umutahe je umuntu aze kudandaza ndi umuntu umunyamigisha ndo mbisi ico ndandaza abakiriya banshorera kandi nkashima, ariko iyo ari dukenya ndonka make nyene ndarira muguru mba nta nyungu ndonka ntahana mugabana ndaronka ico ndabagaburira gusa. nk'ubu turi saa indwi kuva mu gatondo hari na duke maze kuronka two gufungura sasa twabonetse nukuri sindiko ndamanutse Imana yo mwijuru ko n'Imana yampeza sindari inzara kandi ubu sindafungura muga songa ngona nabuze conya muga nta nijana ndigera nkora ko gucuruza kuva mu gitondo muga sindahebura ngo singurirwa ntavyo ndahebura mugabo nukuri sindaronka ibyo muga sivuga ngo noba nabutse burundu muga sindafungura kubera bipanye n'ukuntu mba ndetse ndiriko kugira ndabe ngana ndonka ico abana baza kujya ku mugoroba. urasenga wewe? Yego ndasenga. uremera Imana cyane? Basha ndi umukitwa mbere ndi no muri korale, ndi muri korale nkaba bise no mu Rwanda nyene dusengera mu wabinginzi dusengera abantu bafise imitwaro ndetse n'abagwayi bagatabagwa. urusengera akazi kawe Imana bice mwige ngera keshi mbere no kugira nyene nivyo bikiye Imana zirabimpaje amasengesho no kuri Imana irakora ibitangaza nkabibona kuko hari ibintu impa nkabona ati Imana ndabona naho ndo mupfakazi hari abantu nsumba batara bapfakazi kandi Imana je no mupfakazi. Iyo mbuze naho byose ndashima ko Imana ivuga ati mubuze cyangwa muronka byose mushimira Imana, ariko sinigira mbura keshi. Iyo mbuze naho byose mvuga ati nibyo mukama nta Imana nibyo yabonye biko bikwiye. nk'abantu usanga baraciye mu bibazo bitoroshe ugasanga bagiye muri za ngeso mbi ariko aravuga ati urashima Imana, nk'abo bantu bagiye muri zo ngeso mbi nka wewe wobahanura iki? Je nk'abantu baje mu izo ngeso je nababwiye ati tumamuja mu gakiza mwakira gakiza kuko byose Imana nitanga umugisha kuko wicira inzira ukaza mu bintu by'ubusambanyi Imana ntiguhezagira umva wicira inzira mu Imana ntihezagira umubiri utanze umubiri umva kuko imibiri yacu muri bibiri byanditse ngo ni ishengero rya mpwe ni ishengero ni mpwe muyera ni mubiri w'Imana uhoraho urumva rero tuwonye tukiyanjanja ko Imana ntiduhezagira Imana ihezagira abariko barakoresha amaboko yabo n'Imana ivuga ati mukoresha amaboko yanyu mucumo kuko ntituryoherwe no kuza turaronderera mu mibiri gusa ko turonderere mu maboko Imana kuko yaraduhezagije ingubu zo gukora. Je nk'umuntu akora nk'ibyo namubwiye ati ngucamira mbere ngo wakire Yesu ni watanga imigisha kandi watanga ibyo kurya. tugushime. Yego murakoze. sawa namwe murakoze kuduha amubandanye usengera akazi ariko kandi tukifurize n'imigisha akazi kawe kagende neza. Amena. Naje nawe ndasenga no kwinanda ndabisengera niyo mbyutse mbanza gushimira Imana ngo ati Imana ubanze kuraba icyo nza gukora uyu munsi ubanze hezagira amaboko yanjye aza gukora ibyo nza gucuruza kugira bize kugenda neza.
gace bigenda neza imana ikabikora nawe naho itarabikora sindahe waragiza kubikora ku mugoroba sawa tugushimire. sawa. Je nitwa Bukuru Bernadette. Bernard turafise umwana Oya nta mwana afise. uba uvuka he? Vuka muri komine Sare Bujumbura Rirare. Bujumbura Rirare. Waje Bujumbura ryari? Wazanywe niki? Haraheze iminsi nje nari naje kuramukanya je ndakumenya. Kubera iki wagumye ino? Kubera kugira ndondera uburyo nobaho. Ubuki? Uburyo nobaho ubwo kurondera. Hariya muri Bujumbura Rirare ntiwarubayeho? Nta buryo waronka? Nari mbayeho. Warubayeho? Ubusanzwe dusanzwe ukora akazi ko kudandaza uburobe kandi novuga muri Bujumbura Rirare niho cyane babukorera. Urazi no kubukora wewe cyane cyangwa uraranka? Kubukora ndabizi no kurangura ariko ubu ndaburangura. Ubitanguye rero ryari ubimazemo iminsi ingana gute? Ndabimazemo umwaka. Umwaka. Ubona birinjiza birakubeshejeho nka mugisagara? Ni buke buke. Urapanze cyane? Bakuri famille. Wa muri famille. Kuja kuburankuraho biraborohera cyane? Kuja kuburangura. Biratworohera ariko iyo imvura yaguye nabwo bitworohera. Kano kazi ugakora ugakunze canke n'ibintu nyene ntakuri bugire? Ndagakora ndagakunze kubera karambesheje. No musi udandariza kwibarabara benshi baba bipfuza ibibanza nawe wowe urimwo mbega ni nk'ike kintu ubona gikozwe kano kazi kawukora koca kagenda neza nk'uko vyipfuza? Nabona yuko boduha ibibanza tugakoreramo natwe tukabona kubaho neza kubera nk'iyi mvura iguye turanura cyangwa hari n'igihe usanga batubujije kugirane guteramira kwibarabara. Ubuzima bwarazimvye ibiciro vy'ibifungurwa namwe mwaradugije cyane? Uburobe bwaraduze? Uburobe bwaraduze kubera ibitoro ubu biragoye. Naka karobe nangaka ako n'amajana indwi. Kanamajana indwi kawara ku majana 5? Mwace mushirako amajana 2? Kubera uburyo bitoro byazimye. Ninde mufana yemera wa Marengo Top TV ndamugurire kano karobe ugenda ugakoza inyama kandi akakuzaniye we mukunzi wacu ugire subscribe. Ambega ningiki usaba leta? Leta nafasha yuko yisaba yuko yoduha ibibanza natwe dukoreramo kandi natwe tukaronka bwaguke bwo kurondereramo. Tugushimire. Namwe murakoze.